ikiganiro inzira y'amahoro. Urashaka kumenya gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi, wungura ubwenge, wongera uteza imbere imico n'imigenzo myiza yubaka amahoro. Kurikirana ikiganiro inzira y'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe IP, mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi iminsi yose ku munsi w'Imana isaha 8. Muheze mwinogore amahoro. Bakunzi bisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ndabaramukije kandi ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza. Kaze muri ca kiganiro inzira y'amahoro, nk'uko twama duhura ku munsi w'Imana isaha 8. N'ubunyene turagarutse ngo turabire hamwe ingene twakoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi, turondera guhanahana ubumenyi mugabo kandi tuteza imbere imico n'imigenzo myiza yubaka amahoro. Kuri uyu munsi nk'uko twabitanguye ku munsi w'Imana uheze, tugomba tubandanye kurabira hamwe ingene ubu bwenge mva ruganda bwoshobora kutwunganira. Mbega ni gute bwoshobora kunganira ubuzima bwacu, na cyane cyane ko muri iki gihe butagisubira inyuma, buriko buratera buja imbere, natwe tugatera tubwakira. Twovyifatamwo gute? Mbega ibyiza dukuramwo nibihe? Mbega ibishobora kutubera intambamye mu buzima byo nibihe? Twovyifatamwo gute? Ngaho rero aho uyu munsi tugomba gushimikira, abanda bifurije ikaze mwebwe mwese muriko murakwirikirana kino kiganiro. Nkaba kandi mpaye ikaze abatumire Merance Irakoze na Richard Ndayishimiye, twari kumwe ku munsi w'Imana nk'aya mango. Narabadondoye kandi ndazi neza yuko mubibuka. Nkaba ndabahaye ikaze kandi nongera ndabasaba ngo n'ubunyene babandanye batuganira kugira ngo tumenye ido n'ido ingene ubu bwenge mva ruganda bushobora kunganira ubuzima bw'umuntu muri iki gihe, mugabo kandi n'ingene kumbure bushobora kubera intambamye ubuzima bw'umuntu. Mbega hoho kugira ngo dushobore kubana mu mahoro n'ubwo bwenge nyene mva ruganda twovyifatamwo gute? Abatumire bagira babandanye kubidufashamwo. Nuko muratubwiye yuko ubwo buhinga butaje kugira ngo busubirire ubwenge bw'umuntu, kubera ko ubwenge bw'umuntu nyene bufite aho buva ku wamuremye, buva ku Mana. None mwotubwira muri make, katubaje Richard, mwotubwira ivyiza tugabana biva kuri ubwo bwenge mva ruganda buriko burigaragaza muri ibi bintu tubona, haba umuntu agomba kurondera ico akeneye, haba nyene no mu migenderanire, mu bikorwa, mu migenderanire dusanzwe dufitaniye, aho mbere dusanga n'ibikoko bisigaye biyagisha abantu canke bibaririmbira bikabavyinira. Mbega ivyiza ubwo buhinga, ubwo bwenge buriko burazana byo bari bihe? Ego murakoze cyane. Ibyiza ubwo buhinga buriko burazana ari byinshi cyane, muga twovuga bikuru. Bwa mbere ubwo buhinga buratuma ibintu byose tuba turiko turakora dukoresha umwanya muto turavye kuko byahora bigenda. Mu gihe ubukoresheje neza ushobora gukoresha umwanya muto, igikorwa wari ukora umunsi wose ugasanga gikoze amasaha 3 cyangwa amasaha 4 mu gihe ubwifashishije. Ako nakarusho ka mbere. Burashobora no kudufasha kungura ubwenge, buradufasha kungura ubwenge binyarutse, kubera mu mashini nyabwonko buriyo, mu matelefone buriyo. Mu gihe umenye ingene ubukoresha biradufasha kugira twungura ubwenge. Biradufasha kandi no kumenya ibivugirwa handi hantu. Urashobora nko kububaza nk'amakuru yabereye ahantu ugasanga urashoboye kuyaronka mu gihe aba yaciye kuri bijya Merance yari yatubwiye by'ama algorithm, ugasanga hariho abandi babishizeko, ugasanga uraronse uramenye iyo nkuru ko yabaye. Muga rero ndagaruka naho biruko mwavuze ati turasanga ubwo bwenge mva ruganda hari abarukoresha, ugasanga bavugishije ibikoko, inkoko, ingurube, bijya bintu cangaruka. Twavuze yuko ari ubwenge mva ruganda n'umuntu, inyuma haba hariho umuntu. Ca tugaruka kuva haje ubu buhinga bw'iterambere mu gukoresha imbuga ngurukana bumenyi, harabonetse n'ubuzi. Ubu hariho abantu atakandi kazi akora
atari gukora tujya tuntu twama tubona batambisha ingurube tujya tuntu batambisha inkoko ukumva inkoko iri kiravuga bakayihijwi bakayambika costume basanga iraberewe ugasanga iri kiravuga bega umuntu ashobora kwibaza kubera iki kivuga amajambo ibiri kiravuga ugasanga na majambo yayanda gumatembera mu kibano ico nico tuba dukwiye kwibaza ni abantu bamwe nakubwira baronka akazi kugira baba bariko barondera nibabishira kuri za mbuga zabo abantu benshi bazobiraba kuko n'ibintu bitwengeje kandi vyakataraboneka nta muntu yari bwabona ingurube iri kiravuga twaravyumvise mu bitito no mu bindi muga ntitwigeze tubibona twe ntavyo twigeze tubona mugubu tugeze mu gihe two kwiyumvira mbega nivyo sivyo bijya n'ibintu biba vyahinguwe vyakozwe nibaza yuko mu byo dusanzwe dukora harimo kugwanya inkuru z'ibihuha tugaha umuca abantu kuko si bose bashobora kumenya ingene bijya bintu bikorwa abantu bomenye igituma bijya bintu biriko birakorwa bijya bintu bikorwa bamwe hari abariko barondera akazi bwa burusho mwariko murambaza ubwo bwenge mva ruganda bwa butumariye hari abantu bafise akazi mu gukora bijya bintu babishizeko bikarabwa n'abantu 500 abaziti nanje ninjija ya mahera kubera bajya abantu babiravye we murumva ico kintu umuntu no guteza kukimenya ivyo ni ibintu wewe ujya muntu mu kubikora ntamenya yuko hari abantu bizotsitaza kuko urashobora gusanga nk'umwana azogira ubwoba hari gihe azorara birota umuntu adafise ubushobozi bwo kubitahura neza ingene bikorwa twakuze twumva kera ngo ibisizi zimwe bihume azohava yibaza ati nivyo agira ubwoba usange na telefone yiwe arayimenye ibi bintu nk'ibi rero nivyo abantu baba bakwiye kumenya bakamenya ingene bitwara mu gihe babibonye ego muravuze muti si ya migani n'ibitito si bya bisizi zimwe twahora twumva bavuga muri ya migani n'ibitito mugabo ni bwa bwenge bwahinguwe n'umuntu buguma bugerageza kuraba ingene bwokora kugira ngo n'uburyo mbere bwo gukora buhinduke n'abironderera akazi muti erega baraharonkera akazi kandi bakaronka n'amahera mbega ivyo bigenda gutegamera ego mabona nkuko shabivuze kino gihe hariho abantu babayeho mu buryo butandukanye abantu mu buryo butandukanye kandi bakora ubuzima butandukanye rero hariho na kintu ntuze kino gihe ntuze ya ubuhinga bwa none bwa butera imbere rero hari abantu batunzwe nabwo abantu bako babukamisha nk'ubu yakubati jewe kuko bijya bakora fata za TikTok fata ntuze fata izimbuga zindi agakora agagira ntuze agakora ntuze nk'inkiyavuga cyangwa nk'uko dora nk'umwana ntuze ya nk'umwana w'uruyoya ariko akivuka so nka wiwe ariko akivuka akavuga igifaransa rero ico kintu mbako ako kantu niya kwa video hagize wewe kuko bashizeho imbuga zirahemba kino gihe imbuga zirahemba mva ko agashizeho kuko muzogera mukaraba kakara wewe bizo bikamwinjiriza uko mukaraba wewe kwenda bigenda bimwinjiriza mva ko yuko ari abantu bitunze bako uko bimeze kose ivyashira ko byose byari byiza byari bibi mva ko hari abantu bitunze baho imbuga ngororamenyi benshi bazikoresha mu buryo butandukanye kandi muri hari akoresha mu bwango binjiza amafaranga kino gihe kuna cyane biciye muri ubwo buryo bw'intuze bw'abajya bakora bw'ivyo bakora zabiziya cyangwa nkabo zitamba nyene cyangwa basanga nk'ubuye kuzone ingurube ikivuga ifaransa cyangwa ikivuga ururimi kanaka numva ko wewe hajyaye ko tuyasubiraba tugera tubihanahana wewe hajyaye ariko mwinjiza amafaranga mugabo usanga benshi ntibabizi bakavuga ati ndaravye yabikoze uko nyene gusa nta kindi ego mugize muti hariho imbuga mbere ubuye zinjiriza amafaranga abantu abatari bake mbega nizahe bigenda gute umva ati nizahe ariko kino ngangahe ntuze ugereje kuraba zirahari kuko benshi ntuze yaze nka za YouTube ziraheze ntuze abantu barahemba amafaranga za Facebook barahemba amafaranga ntuze ya bivaye ntuze na bitama ntuze bitama views bako bagiye uko bagiye bararaba muri ndi uko abantu uko bagiye bararaba ibintu ntuze byantu bashirako bako niko wewe bobo niko amafaranga ari karinjira
hama akagera igihe abantu bakaba amafaranga yiwe. Niyo mpamvu nk'ubuye usanga rero abantu nk'ubuye kugira ngo ubone abantu bakire bashiraho ugasanga bagize intuzo makuru y'ibihuha, hama ugasanga yagize inkuru kugira ngo babantu ko bagenda bayihanahana cyangwa bagenda bayinjiramwe ati raba birabaye kunuku birabaye kunuku wewe mva ko haje wewe ari karunguka. Niyo mpamvu ubona rero uko nk'ubuzona nk'ubuye gozona nk'inkuru kanaka hama kuzona banaka bihaye wundi umva bashamo abantu babigira bashamo ikintu gituma umuntu aba yumva batushe gisisa amanzi yita ama emotion kumva yuko ikintu tohagara utagihaye mugenzawe cyangwa ikintu umva yuko umenga hariho ikintu kibaye udashobora kwihanganira. Niyo mpamvu usanga rero nze yaba abantu bigenda bikwiragiye hamaga wewe twumva wumva ni buri kubakira kugira ngo bateze uruhagara mu bantu mugabo bumva bo iwabo ibiriko birapfa iwabo bo uruhande rwabo biriko birakira. Muga uretse n'ibyo woye intuze yavye intuze ya kandi abantu bashinze bazikoresha mu bintuze bagakoresha mu bintu byabo bibereye mu gushaka ibintu byubaka hama kandi n'abafaranga bakaronka mva bo mu buryo bwiza atantuze atadorinda gutosekaza urumva gukoresha izo mbuga mugo bukakoresha mu ntuze ukabyaza umusaruro ibintu bitari byo biciza no kubyaza umusaruro izo mbuga mugabo mu bintu ari byo kandi byubaka ugahita sambura. Muragize muti ari kuri YouTube ari kuri Facebook n'ahandi birashobora gushika aho usanga umuntu ariko arashirako ibintu kugira ngo bibonwe n'abantu benshi hanyuma uwo muntu yironkere amafaranga. Ego mbega none hariho rimwe na rimwe gihusanga umuntu ariko arumviriza ugasanga abantu turiko turaganira ko kajya kenshi usanga abantu baganira ibyo babonye ku ma telefone ibyo babonye ku mbuga hwaniro ibyo babonye ku rugo rubuga ngurukana bumenyi ugasanga umuntu ariko aragira ati harabaye iki kigenda kunuku kandi garero nyene abantu bakavyumviriza neza hanyuma mbere no kubikurikirana bakabikurikirana ati mbega babibonye nawe nyene agacaja kuraba hanyuma iyo nkuru mbere igakwira abantu bakagenda barayihanahana kandi bakayemera. Ego mbega Richard burya umuntu agomba guhinyuza yuko ibyo bintu ari byo cyangwa atari byo bica bigenda gute muri ubwo bwenge mvaruganda ko mbona umenga biragoye kubushikira umenga buradusiga umuntu wabigenza gute mbere turavye no kuri TikTok turabona makuru menshi ego nyene utu video twinshi tuguma ducako ku mwanya umuntu kugira ngo amenye ati ibi mbonye nivyo canke ibisivyo bigenda gute umuntu yo byifatamo gute. Ego murakoze cyane ku kibazo. Ubwo buhinga bwa none burya canke mvaruganda bwakozwe buza budufasha byose byarategekanijwe biba byiza biba bibi byose birimwo bivanawe ninge no bushaka kubikoresha. Mwambajije ati mu gihe ubonye amakuru atariyo ni gute twoshobora kuyatohoza mu gihe yaciye ku mbuga za TikTok za Facebook turakunda kubibona. Ubu buhinga bwa none nyene nibwo nyene budufasha kugira habeho ivyo bihuha aho usanga wafashe umuntu ugaheba ijwi ryiwe ivyo yavuze ukabiheba mugabo ukamukorera irindi ubuhinga bwa none ukabuha irindi jwi ryiwe atari byo yavuze. Jewe nkaca ndabishira ngaha bashavuga ati uwo ni Merance niwe yabivuze mugabo abazi ubwenge aravuga ati Merance ntiyavuze ivyo bintu sinibaza ko yobivuga uko tuba tumuzi. Hariho mu gihe ucugira amakenga mu ico gihe ugize amakenga nico kimwe na bijya twita video isanamu urashobora gusanga isanamu yawe bayivugishije ugasanga bahinduye isura yawe ibyo byose birakogwa. Mwico gihe ubuhinga bwa none barategekanije ngene dushobora kuraba ko ari byo canke atari byo. Mpereye nko kwifoto hariho nk'abahera kwifoto ifoto iroroshe guhindura y'umuntu twama twabibonye ifoto z'abategetsi batwara ibihugu kanaka abarongoye imigwi nini ugasanga bamuhinduye bamwambitse nuko atari yambaye we hari gihe ucupfa kwemera ko ari byo.
nk'akarorero nko ku ifoto turafise hariho urubuga duhora dukoresha kugira turabe ibyo tubonye ko ari byo canke atari byo. Hariho iyitwa Google Lens tuyihaye ifoto irakwereka iyo foto yari yagiye ku rubuga ikakwereka n'abayishize kandi irashobora kukwereka kubwira yuko iyo foto ari yakozwe. Mwico gihe umaze kubibona gutyo ucubona yuko haba harimwo ikitagenda neza. Cona ko iyo nkuru n'umuntu yayivuze ishobora kuba atari hamira kwereka n'abantu bose bavuze ku iyo nkuru. We nawe ucuraba abantu bavuga ya nkuru kuko haba hari habizewe. Nkuko unya mu Burundi turafise hari amaradiyo ubonye yavuze ikintu uvuga ati bajya barafise aho batwarirwa ntiboja kutubesha. Niyo bishitse bagasanga batanze inkuru itariyo barasaba imbabazi. Niko bisanzwe bikorwa. Mwico gihe urashobora kuvuga ati iyo nkuru niyo. Co kimwe n'amavideo yose nuko mugabo ikibazo aho kiba kiri bisaba kugira ubikoresha ufise ubwo bumenyi ugacugira n'umurindi wa internet umeze neza. Mwico gihe urashobora gutohoza ati inkuru niyo canke siyo. Ego murakoze cyane turumvise mbere gishasha Google Lens dufasha no gutohoza yuko ifoto y'umuntu ariyo canke atariyo. Ego kandi mugaca mutubwira mu muga muti bisaba nyene ubwo buhinga ubwo gushobora gukoresha nogira nti uwo muhora kugira ngo ushobore gushika aho wifuza mugabo ngira ngo byose birashoboka mu gihe umuntu afise ishaka. Ego turumvise ibyiza dushobora gushikanwako n'ubwo buhinga bwo bwenge mvaruganda turiko turavuga kuri uyu munsi. Ariko kandi tukamenya ko bishoboka nuko abantu batama bafise ivyiyumviro bigororotse. Hari igihe bishobora gushika kumbure no muri ubwo bwenge kumbure hakabaho ko kantu twese dufise gahora gaca mu bwenge ugasanga umuntu ibintu ntiyabitumbereje mu nzira nziza. Tuga ubwo bwenge mvaruganda burafise nabwo go ruhande nogira nti uruhande rudatumbereye neza ko hari igihe ubwenge usanga umengo burahindukira n'umuntu uri kuraraba ugasanga ati bijya bintu yakoze ubwenge umenga bwari bwahinduki. Ubwo bwenge mvaruganda ga Mirase burafise nabwo ubwo ruhande. Ego hama nabwo nyene bwakozwe n'umuntu kandi nabwo nyene burihenda kuko nkubuye nk'akararo nkubuye iyo uri kuraba nkubuye ukoresha ukagera ati ngiye kurondera nk'ikintu ukavuga ati ngiye nkarusheshe ikintu ugereje kuraba ntuze bishari yavuze ati ugereje kuraba ukaraba ushaka ikintu bwaguhaye kenshi hari usanga harimo ibintu bwaguhaye bitari byo ugasanga ibintu bashyizemo ugasanga ibintu bihuye n'ibyo ariko yakoreramo arimo tuvuga ati rero nkubuye nk'akararo urafashe nkubuye bigwaye cyane ntuhuye nka dovari fatanye nk'akararo hama urashizemwo uri nk'umunyeshuri hama buyaye ufata bya bintu bashije ngaho ko nyene ntiwaravye hama uje umwigisha hajaye abigisha ujaye kenshi na kenshi niyo mpamvu baje babazi hajya mu ishuri babazi urugero rw'umunyeshuri yumva kwiyumvira kwiwe hari kwiyumvira kwiwe nimba ari cyumbe nkubuye nk'ibikorwa y'umukimuhaye bati asiza bati ubwo nyene ati igikorwa uwo munyeshuri nawe yakoze ikiye yakoresheje bwa bwenge mvaruganda kukumva ababona yuko harimo nk'ibintu cyangwa amajambo fata amajambo shaka amajambo yuko abintu bimeze neza amajambo yo mugabo ati amajambo davyo abanyeshuri ndavyo urugezo bafiseko amajambo cyangwa ikuntu yabikoze umunyeshuri ibintu ntiyabikoze neza cyo gasanga cyangwa bimwe bagira hitayemwo bya bintu bwaguhaye bya bintu bitayibye amakuru kwegutara kwerutarabye wumva nabwo buri henda niyo mpamvu yantuze yacayikorwa cyuko umuntu wenyene ateza kuma ari umuntu bakibaza cy'umuntu ari kugira ngo ari umuntu kugira ngo muga kwaje kugira ngo budufashe bako hamwe bwiheze nimbwa kwaye ibintu hamwe bwiheze canke hamwe onye bidatumbere neza nawe kwikorwa cyawe kugira ngo utumbereze kuko mba bose nawe kigege ntawe utabukoresha twese turabukoresha hamwe ibikorwa binabiriya cy'amarosheshe mugabo icyumviro ca mbere kive muri wewe hama we nawe
ni wabuha amahirwe nawe uje gufasha kugira ngo cya cyumviro cyawe wari ufise gitumbere neza kugira ngo ndetse icyo gufasha ni kuvyo wari ugikeneye ko nimba ari ibikorwa bari kwagira nimba ari recherche bari kwagira nimba ari ikintu bari kurakora canke bashaka bati ushobora kuba bati ndiko ndondera nka buruse nkana nayiko ndayikoje kugira ngo nshobore kugira ngo yandike ikete yanjye neza mba muri cyo gihe wowe uteza kuba uruhara rw'umuntu rwawe nibura urumva bati ntasubirizwa kugira umuntu umva iyo aho bwihenze canke aho butashitse naho hari kugira ngo ushobore kugira ngo ushobore kufasha kugira ngo ushobore gutumbeza neza hama ibyo washaka bishobore bitange bimeze neza atagasenga office. Mu gihe tumaze kubona ko ubwo bwenge umenga burashobora nogira nti no kwitiza ibidukikije kugira ngo buvuge nako sibwo buvuga kumbure ngira hari ababuvugisha ngira uravugishwa mbega ubwo ntibishika ntibyoshikaho usanga hariho abantu bashobora kugiriranira nabi baciye kuri ubwo buhinga ubwo bwenge mvaruganda maze kubera ko bagira bati jewe ntaco navuze byavuze ingurube canke byavuze impene umuntu kumbura gahava ahikika ubona ko n'ubwenge bwa muntu nyene butama butumbereye imisi yose ciza. Ego cane ivyo birakogwa mu byo turigisha kudakoresha n'imvugo zijyanisha abantu ku mbuga ngurukana bumenyi. Birashobora gushika ugasanga bijya bintu tubona bavugisha ibikoko ugasanga uwo muntu aransetse je ntaco nza kuvuga timugareka ndagihe kivuga igikoko kandi ico gikoko kize kuvyagiriza uriya mugwi w'abantu wewe ugacukora iyo video y'ivyo bikoko ugasanga yakozwe icija ku mbuga ba bantu warabisha ko ya video usanga barumva ati byakozwe n'umuntu atwanka nuriya ahaye usanga biciye bituma habandanya haba kwinubana urumva ico ni kintu rero naco nyene gishoboka ugasanga abantu ntibariko barabana neza kubera ivyo baba ukuntu haba hakoreshejwe izo video ziba zakozwe urashobora gusanga murazi hari abantu gutukana si vyiza hari abantu usanga ariko baratukana bakitana ibikoko ugasanga kijya gikoko uyisujya muntu watutse ujya muntu ugasanga nico wakoresheje kugira kina bivuge murumva ko biba bigiye ku rundi rwego ico ni kinakarorero kabi ko gukoresha bwa bwenge mvaruganda mwico gihe bigenze gutyo murumva yuko bizoca bituma haguma haba inzankano hagati yabo bantu bisaba rero kumenya tukabwira abantu bakamenya ingene ivyo bintu bikogwa kuko uwo muntu mwo mwanya zoba yavyikuye ko nkuko umenga siwe yabikoze mugabo byose 80 cyangwa 99 kwijana ni waba yabikoze aba yatumye. Ego bugize muti aba yatumye no kuvuga ko nyene yatumye
kimwe mu bidukikije twategerezwa no kubungabunga twebwe, tugategerezwa no kubiha nogira nti intumbero, kuko tugiye mu kigabane ca mbere c'igitabo kitubwira ibirema, igitabo ca Bibiliya, baratubwira ingene Imana yaremye byose ibiremera umuntu, ari naco gituma umuntu yaremwe ubwa nyuma kugira ngo mbera bigabe. Imana yagize iti ubigabe ubiganze. Mugabo nyene Imana ikashiraho umuntu kugira ngo abungabunge isi ayigire nziza. Mbere gira ati mugwire, murondoke, isi muyitunganye, muyigire neza. Mugabo kumbure umuntu agahindukira agakoresha ibidukikije kugira ngo ashobore gutyoza mugenzi we. Ego mbega burya mu mwuga wo kumenyesha amakuru hari igihe umuntu abona ubwo bwenge nyene bwafashije kugira ngo n'umuntu bamuha ishusho itariyo. Dukunda kubibona akenshi iyo bariko baravuga abantu cane cane bafise ububasha mu bihugu, ugasanga vyashitsaho umuntu bakamucapa go bakoresheje nyene bwa buhinga, ugasanga mbere bamugize ukundi, bamugize hari agakoko gatoyi canke hari igikoko kinini bivana. Ego mbega bijya biri muri ubwo buhinga bimeze gute? Ego bijya biri muri ubwo buhinga nyene, mugabo bivana n'uwo muntu aba yabikoze. Hari igihe abikora atari ariko afata nk'ishusho ngereranyo, mugabo ija mu nzira nziza. Mugabo hariho n'ababigira kugira baje gutukana, kuko nk'ubu ndaguhe nk'akarorero. Twakuze twumva igikoko giciye ubwenge kandi atari kinini muri byose, Bakame. Umuntu kanaka arashobora gukora ikintu, ikinyamakuru gisanzwe gikora muri ibyo bintu ugasanga cafye kimushushanije na Bakame. Mwico gihe murumva ko ari byiza kuko bavuze ati yakoze ikintu ciza. Bwari igihe bishobora gucapa umuntu ugasanga byamucafye mu kintu kimucyoza canke kitameze neza. Mwico gihe bica biva kuri ukuntu bica bivana n'ukuntu ico kinyamakuru cubahiriza cakoze umwuga waco neza. Hama hariho n'ababikoresha mugabo, kuko mwiki gihe tugezemo so bamenyesha amakuru batanga amakuru gusa. Naje mfise iyi telefone ndashobora kubyuka nsohotse ngaho ku irembo rya Radio Maria, ngaca ntanga amakuru nkavuga ati ibi nibi bimeze gutya, ntashira nimba hari abantu 500 bankurikira, ayo makuru baba bayarose, ntibankurikira gusa ahubwo nabo baca bayasanzaza mu bandi bakayakwiragiza, yo bijya twita partage, ugasanga bya bindi nashira ko byakwiye hose. Nico gituma rero tworaba haba no mu mbuga ngurukana bumenyi ibyo dukora byose, ibintu tucapa tugereranya ni ibintu byubaka, ni ibintu bifise akamaro, kuko mu gihe bidafise akamaro bikugarukako. Cangaruka ku kantu twama twigisha abantu iyo turiko turababwira ingene bakoresha imbuga ngurukana bumenyi neza. Fata imbuga ngurukana bumenyi yuko ari intambuko ahantu uri kuraca. Fata kuri kuca ahantu hari ivu uhaciye wewe ubwa mbere, ibirenge byawe bigenda birasigara kandi ntuzogaruka kubifuta. Mu gihe wacafuje nk'ahantu waciye bahejeje kuhakoroba, ntiwumva ko baca babibona ko wahacafuje. Mu gihe utahacafuje naho nta na kimwe bazobona, bazovuga ati ahantu hasa neza. Imbuga ngurukana bumenyi rero nuko, kuko mu nyuma iyo ugiye uricafuza mu bintu tuza turapibiriya ku munsi ibyo dutanga, mu nyuma bitugarukako ugasanga hariho nico bitubujije. Ndashobora kuja gusaba umubonano umuntu natutse kandi ntazi ko ntamututse, arengeye kuri za mbuga, kuko n'imbuga hawanira tuzihurirako twese, aca avuga ati we waragize ibi nibi. Hari gihe atabimbwira kandi ati genda tuzobira hanyuma, ugasanga ndazizico. Rero imbuga ngurukana bumenyi nukumenya neza ingene tuzikoresha, na cane cane ubu unya hari ubwenge mvaruganda dusigaye dukoresha cane. Hari gihe usanga hariho byinshi bidusambura, bisaba yuko twitonda tukamenya ingene tuzikoresha. Nongera mvunira kagohe abantu bose bariko baradukurikirana, mukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, Facebook, WhatsApp n'ibindi turazikoresha mu kugira dusangize ibintu, tumenye neza ingene tubikoresha, kuko
mumenye abantu benshi bamuja gusaba ubuzi niko ndabwira cyane cyane abantu bari mu kiringo cy'iwacu cyo gwaruka kubera iki ahantu henshi tuja gusaba ubuzi badusaba dutanga imbuga zacu mwibaza ko ari kubera iki bariko baraturaba ibyo twigira uzovuga ko uri umuntu mwiza yiko wabivuze reka turabe rero kuri za mbuga zawe turaza kubibona tumenye rero ingene ibyo dukora ibyo dutanga ibyo bizoca bidufasha kubana neza n'ubuhinga ngurukana bumenyi mw'iki gihe ubwenge mvaruganda buguma bugwira kuko baguma baduha ibintu byinshi n'ibindi biracaza ahubwo nitwe twusabwa kumenya neza ingene tubukoresha. Murakoze cyane muti twigenze neza nyabuna dutambuke dushingura aho duciye tuhasiga ibyiza tuhasiga ibidutera iteka kubera ko ejo canke hirya y'ejo kubera ko ubwo buhinga butubikira dushobora gusanga ego abo tugiye tugana abo twitura babanza baja kubaza Google baja kubaza bwa buhinga baja kubaza bwa bwenge mvaruganda buti mbega naka ninde nakamerewe gute nakameze gute kugira ngo aho duciye rero tuhasige ubwiza tuhasige ibyiza. Ego mbega Meransi tuko turasa nabegereza umusozo wa kino kiganiro cacu turiko turaraba ubuhinga bubwenge mvaruganda turiko turavuga uyu munsi turabona ingene by'ukuri abantu rimwe na rimwe tububamwo tutazi naho turi tutazi ibyo turimwo kuko hari n'igihe tunigana nabwo tuvuga tuti ni mu nkuriremwo mu telefone iki kintu ni mu rabe kiriko kirantera ingorane niki twobana gute n'ubu bwenge mvaruganda nk'umuntu ariko arabibona ubwa mbere akabona kantu ka A na I kaguma kitambika mu telefone kabona utuntu twa meta tuguma twitambika mu telefone n'utundi tuza turaza ni twinshi mbere tumaze kuba twinshi kubera ko ubwo bwenge buguma nyene buhingura uko bukeye uko bwije bushira nogira nti ahabona ubundi buhinga zindi nzira zo gushobora gutambuka dufasha ubwenge Imana yaduhaye kubera ko umuntu Imana yamuhaye ubwenge ngo nyene abandanye atera imbere abuteza imbere bega twobana gute n'ubwo bwenge mvaruganda. Yego urakoze cyane hama uko twobana nabwo bwaraje kandi umurindi buriko umuduga ku mwanya bako abantu babushitseho bako haguma haza impinduka binabiriye rero ukubana nabwo ni kumenya no kumenya neza kubukoresha mu buryo bubereye ni kubona nicyo twe twaba tuvuga iyo turiko turigisha kumenya neza gukoresha kumenya neza kukoresha mu buryo bubereye ntitubukoreshe mu buryo butayibwo kubana neza kwama kuzoba koresha cyane gose hama ku buryo nabukoresha kugira ngo ncafuze kanaka nabukoresha kugira ngo nkore bitari byo ntukane ubona kino gihe biroroshe cyane nk'umuntu mupfe nk'ikintu nk'ubuyi biroroshe cyane gose kugira ngo ubatijewe naka umukorere kibi biroroshe cyane ufashe ukamushira kumbuga ngo karabumenye shaka umuvane mushire ko ameze uko yaba uko ameze kose yambaye canke bamuhinduye isanamu ico kintu biroroshe cyane yuko umuntu ashaka ucafura mu kanyisase bati naka bijya ni naka cyane bijya ibintu by'inaka yavuze bijya nibyo bijya ni naka yivuze biroroshe cyane gose yuko umuntu acafura mu kanyisase utarinze kuvuga ngo naka nzomukorera iki uhiga niyo mpamvu yumva ko bana bwo ni kumenya kukoresha neza cyane mu biteza imbere ku buryo atamuntu aje kukoresha kugira ngo atume abantu bacika ivutu cyangwa baza gukoresha mu bitari byo ugasanga umuntu abonye ikiyiye ugasanga umutima wahagaze mbega ibi nibiki kumva ko usanga babukoresha ibintu usanga kwibonye bati ibintu ze ya nk'ivide cyangwa nk'ima bitebwo ugasanga umuntu cyangwa nk'umwana ayibonye ugasanga umwana biratumye agira ubuhagara cyangwa usanga umutima we warumvise ko ahitagira neza niyo mpamvu rero ukubana nabwo ni kumenya kubukoresha neza mu buryo bubereye hama nimwe twaba ntuze ni kimwe twaba ntuze ya ku adaptation kubukoresha neza mu biduteza imbere hama nico gihe tuba ntuze twese inzani nitambeze ariko yagira ariko dushwa kuko nk'ubu nk'akararo kenshi na kenshi murabona niyo mpamvu
iyo twaba tuganira bona nk'ugwaruka tugatira kino gihe tubaga irinde kuza mu muntu si vyiza gushira amasanamu atariyo ku mbuga zanyu umva ko kuko nk'akaroro ubona nk'ugwaruka kirigera bona ibintu byo yuko ubushomeri hariya umva ko kenshi na kenshi niyo bariko barasabuzi kino gihe tuvuge hanini ubumenyi bw'umuntu twita CV y'umuntu nitwoba ngo nivyo hariho impapuro z'umutsindo umuntu aragize mugabo hariho impande z'amapuro z'umutsindo umuntu afise kino gihe hariho urundi ntuze yindi urundi mwidondoro w'umuntu udondora umuntu nizambuga niyantuze niyashusho umuntu afise kuri yamantuze yakuri zambuga zacu yama konte dufise mbega Richard nk'ubu umuvyeyi yoza kwitura ati je ndabona ibintu biriko birangora umwana wanje arabona ibikoko bivuga umwana wanje arabona ibikoko biririmba no bigenza gute kugira ngo amenye yuko atari igikoko kanaka n'igikoko kanaka bivuga biririmba bigira gute byambara neza ati no bigenza gute wewe wamubwira iki ego murakoze je umuvyeyi yonyitura afise ico kibazo no mubwira ico yohanura umwana wiwe ubwa mbere nukubanza nikiganiro nico gikuru umwana ukamubwira kuko abana ni bato bumva ivyaba ari karabona byose abari kariga kandi kugira uzobimukuremwo biragoye kuko abari kavyiga harya nyene kugira ashobore kubitahura nikiganiro umwana uramubwira ati mwana burya kibondo naho bimeze uku ibikoko ntibivuga ndazi se abavyeyi bose bafise bazi ingene bijya bintu bikogwa mugana akaryo keza nibumviriza iki kiganiro ngira bazoronka inyinshi ingene bashobora guhinzira umwana abana babo cyo kubaha umuco umwana uramubwira ati burya bijya byakozwe n'abantu nibo bavugishije bijya bikoko bakoresheje ubuhinga ubu burya twadondaguye ubuhinga mvaruganda mwico gihe biragufasha uri umuvyeyi kugira umwana umusigurire ingene bigenda hanyuma ikintu uri umuvyeyi wokora turabizi ko abana batagira amatelefone ikintu nyamukuru uri umuvyeyi wocu ukora uramubaza umwana wabikuye nabikuye mu telefone yande ya papa canke ya mama mwico gihe ucuraba application yatumye uwo mwana biraba bishoboka yikuremo kugira wirinde ku mwana wawe aguma bironka wirinde kandi nuko uwo mwana azararonka ivyo bintu kuko bishobora kumwonona mu bwenge bwiwe aracari muto ikindi gishoboka kubamenyereye gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi ariho kuntu ama application amwe udashaka ko bayinjiramwo uyashiramwo mode pass bikanka ko naho umwana yoyitora atayinjiramo cagiharuro kabanga hari igihe umwana atayitora canke ukayugara akaba ari wowe yinjiramwo wenyene nabo nyene birashoboka izo nizo nzira no hanura umuvyeyi kubera kubana navyo ho duteza kubana navyo byaraje nta kundi dushaka duteza kugira akayungiro tukamenya beke ivyo turonka byose ni byiza ivyo tuyungurura tugata ibindi tukagumana ego murakoze cyane bakunzi bisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Maria ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwanyu ni kuri ako kamo duhereje ko ikiganiro cacu nkaba nsubiye gukengurukira bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwariko murakurikirana iki kiganiro kandi twamaduhurira hamwe ku munsi w'Imana nk'aya mango kugira ngo dufashanye ingene twokoresha neza ubu buhinga ngurukana bumenyi uyu munsi tukaba twongeye gutera intambwe turabira hamwe mbega ni gute twoshobora gukoresha neza no kubana n'ubu bwenge mvaruganda mu rurimi rw'igifaransa dukunze kwita intelligence artificielle ni gute twoshobora kubana n'ubwo bwenge bundi buriko buratera busaga isi buriko burasaga aho tugendera mu byo dukora haba ku mashure haba mu buzima busanzwe eka mbere no mu migenderanire yacu haba mbere no mu bikorwa ivyo ari byo byose nkaba nkengurukiye cyane kandi abatumire twari kumwe wa mbere akaba ari Richard Ndayishimiye
akaba asanzwe arongoye ishirahamwe ryiyemeje gufasha kuronka inkuru zimeze neza zisobanuye ziri mu nzira nziza mugabo kandi no gufasha gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi nkaba ndamukengurukiye cyane. Ego murakoze cyane mama, ryari iteka ridasanzwe kubana namwe no hanyuma ni mwatwikora ko tuzobitaba tunyarutse. Murakoze cyane, reka dushimire kandi Merance Irakoze nawe nyene akaba ari muri iryo shirahamwe kandi akaba ari we amukorera mu ngata. Mwakoze cyane. Murakoze cyane, ryari iteka twitwebwe kubana namwe kandi muri kino kiganiro no hanyuma nimwabona ko bikenewe ko tugaruka twebwe twaba turi ngaho twaba turi pre nimwatubwiye ati tunubu turabakeneye kuko nivyo tujejwe nivyo twihangiye tuzonyaruka atakazo na kimwe. Murakoze cyane. Murakoze namwe ku ruhande rw'ishirahamwe IP yari mama Consilia Nduwimana, nkaba ndi umubikira mwene Bernadetta, nkaba kandi sanzwe ndemesheje kino kiganiro imisi yose y'Imana isaha 8. nkaba nsubiye guha ikaze mwebwe mwese mwamana natwe mushima gukwirikirana kino kiganiro kugira ngo dufashanye ingene twoteza imbere imico n'imigenzo myiza yubaka amahoro aho gusambura aho tubaye, mugabo kandi dufashanya no kungurana ubwenge kuko no muri iki kiganiro twaronkeye ibitari bike. Nkaba rero nsubiye gutumirira mwebwe mwese umukwirikirana kino kiganiro nimwaba mufise intererano yanyu ko mushobora kuduhamagara canke mukandika n'ubutumwa bugufi, ndetse n'abashobora kuba bifuza kuza barabaza boshobora guca ku nimero 66 amajana 650 amajana 628. nkaba rero nsubiye guha ikaze umwe wese muri mwebwe kugira ngo tubandanye dufashanya, kubera ko turakeneye kumenya neza gukoresha ubu buhinga bwa none buguma butera imbere ku munsi, mugabo kandi turondera no kwiyubaka twubaka aho tubaye kugira ngo amahoro agume asasagara mu mitima yacu, mu buzima bwacu, aho dukorera, aho tugendera, maze ngo Imana igume ininahazwa. Nkaba mbere ndabifurije kuba aho mubaye muri mu mahoro, muri mu kanyamuneza, mugira umugisha, umugire aho muba mwubahwe. Tuzoba dusubira ku munsi w'Imana nk'aya mango. Murakoze. Muhejeje kumviriza ikiganiro Inzira y'Amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe IP kigashikirizwa na Radio Maria Burundi imisi yose kuw'Imana isaha 8. Nimusangwe iteka nitekane mu mibano yanyu.